amafaranga utagisha afise Bibiliya ivuze ngo naze ngo nimuze mugure murye nimugure umuvinyu n'amata mudatanze amahera cyangwa ikiguzi n'iki gituma mutanga amahera mukagura ibitari byo kurya nyakuri n'igiki gituma mukorera ibidahaza mugira umwete wo kunyumvira munyumve wese mugira umwete wo kunyumvira niho muzorya ibyiza ubugingo bwanyu bukanezerwa ibiryoshe. Amen. Amen. Reka ndasubiramo munyumve neza. Ndasoma neza muri batatu ndasubira mu mbere neza. Haravuze ngo ibijambo yavuze ngo yeme wapise inyota yeme n'abavuga hosha mupise inyota y'inzoga mupise inyota yo gusambana mupise inyota yo kudakuraguza mupise inyota y'amafaranga yeme murushe Bibiliya ivuze ngo nimuze mwese nimupise inyota nimuze tumazi kandi afise amafaranga ngo nawe naze Bibiliya tubatije ngo nigiki ni kubera iki utanga amafaranga kubyo kurya bitari ikintu bitagira ikimazi. Bibiliya ivuze ngo nimuze kurya nimuze amafaranga mutanze natweza gusabye ntari kwaya gusaba avuze ngo nimuze kurya ati amafaranga mutanze uyu munsi n'abasaba amafaranga yose kandi babwira umunsi ubuza kwemera uno munsi yese amarayota yari yose yarafise. Haleluya, haleluya, haleluya. Ili kiravuga ngo yemeye mwarushe n'umunsi kubera iki murushe muhishwa n'iki kandi Yesu yaje kwitanga ngo twese tuboneko ni kubera iki murushe twese tuboneko Yesu urushwa n'iki uhishwa n'iki uhishwa n'iki Yesu ashimwe. Mwajya mwanyuza abantu n'Imana ni kubera iki murishwa n'iki Yesu yavuze ngo nimuze mwese munywe ni munywe amafaranga mutanze ni kubera iki mutanga amafaranga yanyu kugira ngo buri muntu agire ikimazi ni kubera iki Imana irahura munsi Imana igute ngo nimugire umuvinyu n'amata muratanga amafaranga cyane ibiguzi n'igituma mutanga amahera kugura ibitari byo kurya nyakuri n'igituma mukorera ibidahaza ni kubera iki mugira umwete wo kunyumvira niho muzorya ibyiza ubugingo bwanyu mukumvira niho muzorya ibyiza ubugingo bwanyu mukanezerwa ibiryoshe. Amen. Turi kumwe muriko muranyumva kubera iki mushero mwishwa n'iki kubera iki mutimitwe ngo mugasanga ngetera kwishe y'isi byo mwisi aha hari umugamba muze murabe cyane sinzi mbwirwe ntabiriho byose n'abantu muhanya karimbi akuma akwega iyo murariko akwega yikwegere wiwe se wiwe na sekuru n'abaseba ba sekuru bose barapfuye bagera tukabasiga baratwaye genda harukuru umuganga mugende hari guri urabibana ziriko ziraho ni manza uyande ugasanga hari abafise inyota yo mw'isi hari n'abandi baza kuburanya abapfuvyi n'abapfakazi kuko bapfakaye bafise abagabo baguramo bakaja kubaburanya ngo naha hari iwacu ngo ntabwo hari iwacu ariko uruhishwa n'ubusa uko isi wayisanze niko uzoyisiga
nagomba nababwire kandi uyu mubiri nawo unezeza bagore beza b'imakamba bose uzopfa umubiri utagushimiye baguhereze uraseri yose ugenda gushira mw'idepo bagushiremo akibisi ishepfo aho yose cyangwa ushyire mw'idepo utuzinwe uyu mubiri kizoguhereza urunyo uzoribwa n'urunyo ntuzongere gushimira n'umunsi n'umwe ikibazo gusa ujya gutuka muri kino kandi uzopfa iyo tutarahera abantu rero bagiye ku nzoga bameze nk'ukuzimu kuva abandi abantu ni kuri ahantu kuzimu yamubwiwe atanuvuga kuko ataboshwe atakupagani nk'abandi bose nishimirwa wowe yesu yabwiriye akaba mu muryango w'ibigorerwa akaba mu muryango w'abapiretera yashima kera umuryango w'abantu b'abakonji b'ababata yashima n'ubu yesu yamubwiriye yashima yesu ashimwe cyane yesu ashimwe abo rero tumubwire tuvugane abantu babugiriwe mwari kuri bari guhebeka cyane na bose mukorana kuba warasize icyiyumviro kikorana bakacyumva bakaba baragiteguye imana ibahezagire cyane yego imana ibahezagire kandi imana yongere kubahezagire cyane kuko ubu tuba turavuga nibwo byo tubwire ngo Yesu atubwiriye nibwo byo duterura gutwara mu ijuru amarengero y'ibyo neza kuvuga ngo banyabyaha ngo bazoburuga bazoburira ngo bazotakamba ngo bazobari kwarurukira mu muriro ariko abandi buntu n'Imana ngo tuzoririmba tuzonezerwa tuzosimbasimba haleluya abantu bagira ubuzima mukomere kandi uje kwihangana umusubiza Yesu azotunezereza haleluya ngo umuntu bw'Imana umuntu twagiriye reka mbabwire muri iki gihe inzoga zirimo zitahutse murabona zirimo zitahutse sibyo ibigeri amaseri yahutse murabona niba nagiye gusobanukirwa ikitari so dukoreye n'ubuntu yatugiriye ingene bungana reka nababwire ibaze umugabo n'umugore ugasanga abagabo bari kubarera murabona igisagara cy'umugabo ko ari kinini cyane aganira hariya ku mbere y'igisagara akerekera abana kabari undi ngo nta kintu ufise ngo ntacyo kumbona tube akerekera kabari ngo nta kintu bose ukabona kubaho hasi y'abasore bapfuye bambaye nta kintu bose Yesu warakoze haleluya Yesu yarakoze nawe ukivuga ngo byawe ibyo biyoka ngo barabiseye mbore barapfuye barasegera abantu bari kubonera Imana mudusubira kw'Imana abantu kubonera Imana mu gihe wenda bwa uko kwibyo barushe Yesu ashimwe ugasanga amatelefone umunsi bari n'abatwenze urakasaba sitera kuba tubwira ngo twihane tubona kwihana ariko ndakubwira ngo tutabonye ibara twarasekuze haleluya Yesu akoze wawe utangaje ubwo twakira wakira Yesu ari gute Honaba wagabasi biguma Mumenya tohe Bakoresha tendo wige atoya mute atohe ari nzira zibi muri mu rutata ucyumuzira iyo yakoreye sibo yakoreye ari zibi hari yamuce n'ifunganye pia bibi ifunga ari nzira tuzojana twese muri muhazo mu nzira ajana iya riyo bivanye n'ibyo wakoze Utopimenya ntututa hawo kibazo hawo sikubuza hawo tuzo kubero cyane wala uzobe kubero kibumoso tambo kubero kibuhe iburyo toimenya kuko umuntu wese yakoze bya kumugaragara bijyo kumugaragara utogera ngo inzira yanjye kwebira yakoze n'iriya
ubona ati nigiye iwanje bizoboneka mugabo urwo rugero runiniya rufise abakiriya benshi ubwo rugero runini rufise abakiriya inzira nkayo rero ifise bakeya inzira nkayo ifise bake cyane ubwese yavuze ngo ubwo bakundikira niyo ikora gusaba gute kwiyarwa rero biragora abantu kwiyarwa ubwo dufise amafaranga yo gutunga n'abandi kandi dufise twatwara gusabana n'abandi kandi dufise turayafise ayo mafaranga yo kurya n'abandi yo gusabana turayaronka nayo bandi bakotero ntibakotwoyaronka turayafise umugabo kubera dufise yo turiko turaca dufise yo tugomba gushika twarabihebye turabirera abandi ngo tuzogere gute tuzogende mu ijuru Yesu ashimwe katubihevye tuzoroka amen tuzogera gute mubimenye